Imana ntishira imbere guhana, ishira imbere gukiza, igakiza abisubiyeko abagaya akabi kabo. Ahandi ho abatigaye nta kabuza barasambuka, kandi no muri bo bakisambura, kuko ngo utema ugwiwe bamutiza umuhoro. Mu muryango mugasamburana kuko harimo ukutumvikana. Mu bukuru urimwo ugasanga uri kurisamburira ko muriko murasamburana hagati yanyu. None rero ivyo vyose ni kubera ukutumva, ukwica amatwi, ukwigira intumva. Yamara rero rondera kugaruka ku Mukama, umaramazwe n'ibibi ukora, umaramazwe n'ibibi ukorera mugenzawe, uwo mubana, uwo mukorana, urongoye, maramara muvukanye, kugira ngo ntuzobone amahano y'Umukama. Paulo mweranda ni wagira ati, mumwe wese azokwibarizwa n'ivyo yakoze. Hariho umunsi uri izina uzobazwa ivyo wakoze, hanyuma uheze ucibwe urubanza. Yonasi turazi ivyiwe yuko naho yagiye Niniva, ubwa mbere yabanje gutera akagere ijwi ry'Umukama, abanza guhunga aranka kugenda iyo Umukama amurungitse. Muga mu nyuma aragondozwa, kuko yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi. Iyo minsi 3 nayo kuba Kristo kerekana ya minsi 3 Kristo nawe yamaze mu cobo,